nk'abana b'Imana nk'abakristo And in our meeting as children of God, as Christians, turamukanisha ijambo ry'Imana. we greet with the word of God. Singomba kwigisha ko Jesu ndi umupasitori. I'm not going to preach because I'm not a pastor. Je ndi umukristo wo mwishengero. I am a normal Christian in a church. Mugabo nagiriwe ubuntu menya ibanga ryo gusenga. But I was graced to know the secret of Ijambo nagomba prayer. ko turamukanisha ni riri muri Abatesalonika ba mbere. It's in the 1 Thessalonians. Abatesalonika ba mbere igice ca 5. 1 Thessalonians chapter 5. Umurongo wa 23. Verse 23. Havuga ngo It says, hari haruguru ku mutwe havuga ngo impanuro. It says, advise. Kandi Imana nyene amahoro Now may the God of peace ibe ariyo ibeza rwose. himself sanctify you entirely, Kandi mpwemu yanyu and may your spirit n'ubugingo and soul n'umubiri and body vyose hamwe be kept complete. bizigamwe Be kept complete. bize bisangwe bitagira umugayo Without blame aho umwami wacu Yesu Kristo azozi. at the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Turi hano nk'abantu bizeye Imana duhinduka abana b'Imana. We are in this place as believers and we have become the children of God. Na cyane cyane abari hano benshi nibaza ko ari Abarundi. And that I believe that many of you are Burundians. Twakuriye mu ishengero. We have been brought up in church. Nabo babaje mu nyuma bari mu ishengero. Even those who came later, they are still in church. Ibyo turondera What we are looking for nuko tuzobona umwami Yesu Kristo. is to see our Lord Jesus Christ. Iyo niyo ndunduro canke niryo herezo ry'ikintu cyaco cose. That's the ending, the final destination of Nico anything. cifuzo c'uwari we wese ari hano. That's the wishing part of any Ko person in this place. tuzobona umwami Yesu. That in the end we will see the Lord Jesus. Iri jambo rero niryo turamukanishije. So this is the word I'm greeting you with. Kugira ngo imwemu ubugingo n'umubiri So that the spirit, the soul, and the body, bizigamwe they will be kept muri Kristo Yesu. complete in Christ Jesus, Vyezwe, being kept holy, vyezwe, in holiness, vyezwe. in holiness, Kugira ngo bikunde tuzobona umwami Yesu. so that we can be able to see the Lord Jesus. Bene data, My brothers and sisters, nta kindi turondera, nta n'ikindi gifise akamaro, ntacyo kindi turiko turarondera, nuko twobona umwami Yesu. we are not looking for any other thing than to see the Lord Jesus. Je mu myaka ya 1989 In the 90s, hahora havugwa ubuhanuzi there were prophecy that would come. ku Burundi abarundi bazokwira isi yose. The Burundians will go all over the world. Ico gihe urumva ntitwatahura ivyarivyo. In those times, we did not understand exactly what it Hanyuma mu was. bwenge bw'umuntu iyo yumvise ikintu Imana ivuga wabona ko gitegerezwa kugenda kigoroye gutya. And in the mind of a person, when they think that things have to go straight. Hallelujah. Hallelujah. None ni muri ngaha. But if you are in this place, None ni muri hano. but if you are in this Ni muri ko place, muvuga ikirundi hano. are you not talking Kirundi here? Ibirometero mwavuye ko murazi ko bingana. Do you know how many kilometers you've Uno went munsi through? turi hano turi Abarundi Today we are here as tuvuga Burundians, ubutumwa preaching, dufise amashengero having churches mu kindi gihugu. in another country. Imana ivuze ikintu kiraba. If God says something, He will accomplish it. Inzira kigendamo canke kibamo ntituzimenya. The way it goes through, we don't know it. Mugabe Imana ivuze ikintu kiraba. But when God says something, it Usomye muri happens. Bibiliya ngene Paulo Baranaba batandukanye. When you'll read how Paul and Barnabas separated, Ubutumwa bugaca bukwira naho butari buri. and the gospel was spread all over. Ijambo ry'Imana rero ndiribesha. So the word of God does not lie. Bene data, My brothers and sisters, imwemu ubugingo n'umubiri bizigamwe let the body, spirit, and soul be kept vyezwe in holiness, kugira ngo tuzoronke canke dushike kuco twizeye. so that we will receive or reach what we have faith in. Muri hano muri Amerika While you are here in America, ubutumwa mwumvise the gospel you have heard ni burya nyene no ngaha ntibuhinduka. is the same even in this place. It doesn't change. Ico nico kintu gikomeye kuko Yesu ko yarejo
uno munsi niko ari kandi kazokwana. That's the most important thing, because Jesus is still the same yesterday, today, and forever. Ntahindurwa n'ibihe, He doesn't change with time. ntahindurwa ibibazo, He doesn't change with difficulties. ntahinduka aguma ari wawe. He doesn't change. He's still the Natwe same. rero. Even us. Tuba hano, Whether we are here, tuhaza muri ubu buryo canke mu bundi, where we stand like this or Tuba like that, hehe. wherever we are living, tugume muri Kristo Yesu. let us stay in Christ Jesus. Imyemu, ubugingo n'umubiri byose vyeze. Our body, soul, and spirit will be kept in Hanyuma holiness. tuzobona umwami Yesu. And we shall see the Lord Jesus. Icyubahiro kibi cy'Imana, All the glory belongs to the kandi Imana nyina Father. amahoro And the God of peace ibazigame will protect mu you mpemu, in the mu spirit, mubiri, in the body, mu buryo bwose. and in all kinds of ways. Haleluya! Hallelujah. Muzigame muri Kristo Yesu. Be kept in the Lord Jesus. Hallelujah. Kibi cy'Imana. Amen. Hallelujah.